bitatu hano ni mw'ijwi ry'umunezero aho tuguha umunezero ku mwanya ku mwanya. Kaze rero mubane natwe, kaze mubane natwe muri kino kiganiro vyuka kare, aho tubabwira amakuru menshi agenda aravuga agiye atandukanye, aho tuba dufise ibintu vyinshi cane, tuba ku munsi wa mbere tuba dufise amakuru menshi, muri weekend nitwa turi ngaha, rero mumve ko tuba dufise amakuru menshi agenda aravugwa ahagiye hatandukanye, rero bigusaba kugumana natwe, bigusaba kutumbereza agashinge kawe kinyakira amajwi kuri 97 n'ibice bitatu. Dushimira abantu bose bamaze gushika mu buzima bwa misi yose, dushimira abantu bose bamaze kuvyuka, abo nibo bamaze gutahura ibanga ryo kuvyuka hakiri kare. Burya uvyuka hakiri kare uba uri umuhigwe cane gose. Rero dushimira umuntu wese yamaze gushika mu kazi kiwe, eka nundi umuntu wese ariko aritegura kugira ngo ashobore kuja mu kazi kiwe ka misi yose, tumushimira cane, tumubwira big up sana, ubawe cane, naho kiryamye gerageza uvyuke kugira ngo uje gupagasa. Ndetse n'abanyeshuri ariko baraja ku mashure, tubashimire cane. Burya ubonye umunyeshuri ariko araja ku ishure aya masaha yubawe cyane. Rero dushimira umuntu wese amaze gutumbeza agashinge kiwe kinyakira amajwi kuri 97 abariko baraja mu buzi bwabo, abariko baranyonga amabisi, amataxi, abadandaza amabutike, alimentation, abakozi bo mu nzu, abo bose tubashimire cyane gose ko bariko baradukurikirana. Twihanganisha abantu bose bagwaye, twihanganisha abantu bose bafite ingorane zigiye dutandukanye, aho usanga umuntu agendana n'ingorane zigiye zitandukanye, ariko tumwihanganisha tuvuga ati Imana iri kumwe nawe. Uwugwaye, uwaburaye, abo bose tubihanganisha tubabwira ati Imana y'abariya niyo mana yayo. Rero kaze mubane natwe, kaze kugira ngo dushobore kubana mu rugendo rw'amasaha abiri, muri kumwe na Irene, Miss Nene, Miss PJ, Miss Quartier, nyampinga wanyu, ayo yose ni amazina yiwanje. Rero bigusaba kugumana natwe kugira ngo dushobore kubwira byinshi bigenda biravugwa agiye hatandukanye. Kaze mutwakure 67 ubusa bugera kuri 4, abari kuri Facebook muje ku abari kuri Facebook partage yanyu, amakommentaire, amapartage yanyu kugira ngo n'abandi bashobore gushikirwa, n'abandi bashobore kurya umunezero, ntimwigane umunezero mwenyene. Kaze ari kuri Facebook mugira amapartage menshi. Burya je nta kindi kintu mba nkeneye amapartage yayo. Rero gerageza mugira amapartage ari kuri Facebook, partage zanyu zirakenewe cane. Allô?
olala cyagenda bari ku murongo wa FM 67 ubusa bugera kuri 67 310 hama muheze mutwakure muduikaze mutubwire na weekend gene yagenze mwabantu mwe mutubwire uko weekend yagenze. Navuye ngako gatandabye ati mu nkomishwashwa ati nimwigane weekend mwenyene ariko raba na numwe yigeze ahamagara ariko sha narababonye bro narababonye nimwambonye narabarungurutse kandi aho tugiye kubana nabi abantu abwiye mu nkomishwashwa na numwe yigeze ankomishwashwa ati aka weekend kameze kunuku sanga canke aha kugira ngo Allo? Oh là là, muguru tuyinite dukwiye. Abari Facebook, ama commentaire yanyu, abari Facebook, ama j'aime yanyu ndetse n'ama partage yanyu kugira ngo nabandi bashobore gushikirwa. Allô? 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 Oh là là, nituko turumvikana neza. Abari Facebook mugira ama commentaire mu mikaze mumbwire na weekend gane yagenze weekend ukuntu yabagendeke nubwo mutampamagaye sha narababonye kweri mama we nimurindire nanje abari kuri FM mwashaka kwakura abari kuri Facebook mwashaka kwandika ubutumwa bwanyu Haruanditse ati Jean Paul Neymar ati karibu twazindukanye nawe mubwize urakoze cyane Jean Paul murakoze cyane nabandi benshi muze
Mwoshobora kwakura ndetse mwoshobora kwandika ubutumwa bwanyu turashobora kubusoma muze mu mikaze basha muze mu mikaze muze ndabona umengo no musisi ho muri mwantaye cyangwa ni weekend muracafise hanguva ya weekend yababanye. Allo? Allo? Oui. Amahoro cyane tuvugana nande? Ndayisenga Ferdinand Mucarama. Ego Ferdinand umeze neza? Namahoro ndakwaraye neza namwebwe. Natwe tumeze neza pe. Karibuni. Murakoze cyane Ferdinand. Sawa merci. Ego murakoze cyane hiyo Mucarama n'abandi bashikirwe hiyo ni wacu rero mugire akavorime kenshi kugira ngo bashobore nabo nyene kuryoherwa. Ati ndi fambamba kwijabe ndashima weekend yagenze neza hamwe n'abajama nibyo gushima naribagiye kuguhamagara. Olala kwereka none wibagiye kumpamagara gajya wibagira umuntu udafise ku mutima ariko nizere basiko weekend kurikira utazonyibagira. Sivyo none nizere ko mutazonyibagira weekend kurikira muzompamagara ibintu bimeze neza cyane gose. Allo? Allo. Oui. Sawa. Ni sawa cyane. Neymar meze neza? Ndashima. Weekend yagenze gute? Acha neza cyane. Nizere ko rero tubana gushika igihe cy'isaha 2. Nibisanzwe. Ego murakoze cyane Neymar, urakoze cyane. Ataka weekend kagenze neza nubwo utama nibagiye kukweri kutamamagaye ga Neymar. Allo? Yes, PJ Classic FM Tantine. Oui. Turagwaye ikaze na karibu umugambi bwa PJ Classic FM 97.3 MHz. Niyo radio twiyumviriza no Mucarama. Murakoze cyane yo Mucarama mubawe cyane. Uravugana n'umwami wa karere umuniga umunegero umva. Damoji zo ubawe cyane. Urgira namu n'umunezero pe uraho umunezero bikandenga. Abari kuri Facebook mwandika amakomentari yanje amakomentari ntayabonye canda biheba byose nisokere nigire. Nikeza ati nitwa Nikeze irankeje mwaramutse hama karibuni tube kumwe natwe mukugisi. Urakoze cyane Nikeze tugira tuze tugisi. Ugere jewe narabemere ko nzobaha isi yose nzoyibaha nijuru nzobafasha kurirondera mwe nimugire ikibazo nimugire ubwoba byose tuzobijanamo byose. Doris ati natwe turi kubakurikirana ijana kwijana aha ibururi weekend yagenze neza gose. Urakoze cyane Doris. Ndabona ko aka weekend kakugendekeye neza urinze uvuga ati kakugendekeye neza gose ubawe cyane ndetse nabandi bose weekend yabagendekeye neza mwubawe nubwo mutamamagaye burya reje ngumangi imihari kwera mutamamagaye mwarakoze ko sari komeye cyane. Ariko nizere ko basi muzompamagara basi sivyo none erega burya umuntu ugomba kugira ndagukunda atabikogwa burya naho nyene ingorane rero gerageza muze murabishira mu bikogwa tubikure mu majambo muze murankomishwashwana ariko nabwo mwumva ko no mara weekend yose nicaye mu nzu vraiment oya gerageza muze muri komishwashwa basi. Abari kuri Facebook muze murayandikira ati Tantine ati weekend turagukeneye ahana nukuri jewe nzofata nimba ari moto nimba ari taxi nzofata yihuta kugira ngo dushobore kuba kumwe sivyo none.
ati bite ndi Ezekiel Imatyazo, karibu tubateze yombi, turakunda ibiganiro byanyu, murakoze cyane Ezekiel, mwubawe cyane, natwe turabakunda cyane, niyo mpamvu turara amajoro, niyo mpamvu dukorera mwebwe kugira ngo mushobore kunezerwa. Abantu bakiryamye, abantu weekend ndabitswe ku munsi wa mbere bigoye kuvyuka, ariko mwigore muvyuke kugira ngo ibintu ntimugume muryamye bashe, muvyuke mujye gukora, muvyuke. Romeo ati karibu cyane, twazindukanye Miss wacu, urakoze cyane Romeo, murakoze cyane kumikaze mwese ndetse n'abandi bari kuri Facebook, mumikaze basi, hama duheze dukoroke na vyinshi twabateguriye bakunzi bacu. Si hama na Ange wamushize he, turamukumbuye. Boba cyane araza. Allo Ihene. Oui. Oh la la, cyagenda, ariko nizere ko umeze neza cyane. Ubawe cyane Ange, turamuzana mu misiza, ejo ndibaza zo ari kumwe natwe. Rero ntimugire ubwoba, ndabizi muramukumbuye, nanje ndamukumbuye mw'abantu mwe ntimubone. Ndamukumbuye cyane, ariko nizere ko vuba cyane ndabona ko muri kumwe natwe, ndabona ko mwampaye ikaze. Rero kaze kugira ngo dushobore kuvugana byinshi bigiye bitandukanye. Reka dukore gatoya kanoti, hama tuje tukoroka ku bindi byinshi twabateguriye. Mugumane natwe, mugumize agashinge kanyu kinyakira amajwi kuri 97.3 ndetse n'abari kuri Facebook, mugumane natwe ibintu biheze bigende neza. Mada, gotomera uyu mutobe. Nsenda kubaza ikibazo. Ima. Gotomera. Gotomera. Waje. Umviriza rero. Mbwira ikintu. Wowe umaze kunywa. Kitambiye. Cyakuryoheye. Usumba ibindi byose. Mushingaza n'uyu mutobe. Ndagongwe. Naho nakagendeye. Yewe. Urabona iki? Ni safi marakuja. Bita nectar do marakuja. Hari na safi sirofo. Imitobe y'amabungo n'ubuyi safi nonoka uryoshe cyane, byose bikorwa na societe Safibo. Hewe urazi ko muranda bibona mu alimentation hose biruzuye. Akabijya rero kaya maji ya Safibo ariyo safi marakuja, bita nectar do marakuja na safi sirofo, zinyobwa na bose ifisakano.
nawe urindiriye iki? Number 1 radio station. Twagarutse rero mufise ko turi kumwe na Safi Business Company ku mitobe myiza cyane, turi kumwe na bagufite amaproduit menshi cyane ariyo Safi Silofort canke akakunzu tangawizi, Safi Nectar de Maracuja ndetse n'ifu y'ubuyi bwiza ariyo yitwa Safi Nonoka. Kaze rero kaze muguri imitobe myiza ya Safi Business Company kugira ngo ibintu biheze bigende neza cyane mu babasirimu nk'abandi bakuranga mu gisagara ca Bujumbura, quartier Carama, birumvikana ko ari muri commune Ntahangwa, Avenue Mukundana, inimero zigera kuri 3. Ushaka kubakura kuri 38 amajana 319 amajana 384 68 119 184 canke 61 28 60 28 48 cyangwa kaja ku rubuga rwa Facebook wandika Safi Business Company ugayaza karaba ibintu byabo bakora ingene bimeze neza cyane gose. Ushaka kubasanga kuma produit ushaka kuyasanga ku maboutique, mu alimentation, mu bubare, ahantu hose urasanga bino binyobwa byo muri Safi Business Company n'ubuyi bwiza cyane ariyo ifu y'ubuyi bwiza cyane ariyo Safi Nonoka. Rero kaze mwihereza ibintu byo muri Safi Business Company muheze mu babasirimu nkatwe. Wene wana seko turi abasirimu abana ari kuri Facebook mubona gute? Wana ntari musirimu? Ni kubera ibinyobwa byo muri Safi Business Company kana plus ku mashusho meza cyane. Rero gura decoder na mafaranga make cyane ibihumbi 15 gusa, hama ugaheza ibintu bikagenda neza, abana babareke kuyerera ndetse n'umugore wawe areke kwama kwidogera misi yose ngo wamuja mu bindi aho wibereye umupira wanashima ariko akama kwidogera ngo uri mu bindi. Rero gura ino decoder ni ibihumbi 15 gusa n'amafaranga make abaho kuri iyi si. Rero gerageza mugure ino decoder mwirabire, bagufite amashene 9 yose y'igiswahili ndetse n'ayandi hari amadesi anime abana bawe ndetse n'imipira myinshi. Ubunye ko turi mu gihe cy'umupira, rero mugerageze muze murareka kuza muragora abantu babandi mugenda kubadodorera ko saa 3 ngugiye kuraba umupira mwabantu umwe ndabiyamije jewe ubunye umuntu adosa kuza saa 3 muhira nzomwirukana
kubera yuko muhengera abantu bagira bafungure mukaja muza rero ivyo bintu bihagarare gerageza rero mugure ino decoder ni 15 gusa hama ugaheza ukarabira umupira wawe rero gerageza mugure ino decoder muri iki gihe cyo uguze buke nk'ihorana uronka imisi 30 wirabira tu canal amashene yose yo muri Canal Plus ryoga rero namusana meza cyane ya Canal Plus PJ Classic FM nikiraro cugura nugurisha nawe we urindiriye iki kuza n'ivya kugira ngo bishobore kumenyekana ivya kugira ngo dushobore kuvyamamaza ivyawe kugira ngo bishobore ushokuronka abantu benshi baza gushorera abantu bavuga ati twege n'ahandi hantu tuja kwirya boutique twebwe n'ahandi hantu tuja kwirya alimentation twebwe n'ahandi hantu tuja kurya munadandaza ziga tomate rero zani ivyanyu tubamamarize ibintu beze bigende neza ushaka duhere 6h du matin kugeza ku mugoroba nta kibazo twege turi ready kukwamamariza ibintu vyawe bikamenyekana nico tubereyeho apana abandi ngo dufise abagenzi ugasanga muhuye n'umugenzi gamwe barabara ati kandi wo gukora hajya hano yego ngo shango nzozana ngo uzoze ngo uramvugiriza ngo akaririmbo eka jewe ivyo ndavyanse wewe zana inguvugane n'umutoto wacu mwiza cyane Sandrine secrétaire wacu hama aheze akubwi jewe ni yamurusha ati amamaza kijya kintu mana we nzobikora ukuri kwamye rero gerageza muza n'ibintu byanyu tubimamariza dukora mwirorere ya kabiri Avenue Bututsi nimero zigera kuri 20 dushaka kumwakura secrétaire wacu 68 amajana 910 amajana 910 910 hama ibintu vyawe bigaheza bikamenyekana ibintu bimeze neza cyane gose mwumvise rero ko turi kumwe na Star Business Company turi kumwe na Canal Plus eka kandi turi kumwe hari umuntu yanze kuri Facebook ati hewe ngo ndi Bliss Ngozi nari nzi ko ndoza kuramutsa uranyirukanye ngo duhengera ugomba ufungure aya sinavuze navuze ati mujya mwanya ngo muje kuraba umupira none uje kuraba umupira uje kundamutsa ko ubuzanye n'umupira oya sinkene rero kuza ko muza muje kuraba umupira oya ariko muje kundamutsa murahawe ikaze ariko kuraba umupira n'ukuri ashindabirukanye pe mwihangane unyihanganira so reka rero tuje mu bindi byinshi twabateguriye reka tuje mu manuro z'umunsi hama tuze duhanurane murabizi ko turi umuryango dutegereza guhanurana mu muryango wacu n'ukuri turakundana cyane hano ni mu muryango aho tubwirana ibi na biriya iki ni igiti cya mpanura duhanura niki hanura duhanurane wamwe wicara impanuro z'abagukunda mpanura ndaguhanure duhanurane reka duhanurane nkuko twama tubikora misi yose impanuro zo kuri uno musi rero ni ku bantu kamfatire ku bagore duhanurana ku bagore uno musi duhanura abagore munyihanganire bagore nama ndabavuga misi yose muzaba munkubita ariko ni ibintu twama tubona ugasanga umugore asa umukozi wo mu nzu ariko akazi kose akarekeye umukozi ni wavuga ati umukozi ego ni wateka umukozi ni wakora akazi kose ko mu rugo ndetse ugasanga nyamugore nyene abwiye umukozi ati genda unsasire mu cumba ivyo turabizi
turabizi kuko je mvuga burya bon turize tuvuga ikintu ngana nuko tuba twamaze ukibona ahantu henshi twavuga ati non trop c'est trop reka tubizane kugira ngo dushe guhanurana ndazi ko hari abagore bama badukurikirana ndetse n'abagabo benshi bama badukurikirana rero abagore babo bakavuga ati reka uno munsi hari ikintu numvise kuri PJ Classic FM reka tugisangize hamwe n'umugore wanje peut-être tumbirije radio rero ugasanga umugore akazi kose yagasigiye umugabo muradutunga yagasigiye umukoresha wo mu nzu ari uwo mubone akazi kose akavuga ati genda usasire mu cumba genda unkoropere mu cumba genda ungirire iki mu cumba ndetse we ari kuvuga ati wanashima ugasanga no mugore nta n'akazi afise akazi gusa ko kurera abana petetre abana biyo kubaraba cyangwa ugasanga ni kuguma mu nzu gusa ari kuri televiziyo kadusanga hamagaye kanaka genda unkorere iki mu cumba kanaka genda ugasanga niba n'aba bagore ugasanga ejo canke hirya ejo bice bizana ingorane ugasanga umugabo yamayibona misi yose ndetse ugasanga niba abagore baragutwaye n'umugabo umukozi wanje gutashaka kuntwara none gasha wowe wamurekeye akazi kose umugabo yamabona umukozi wawe ari wakora akazi kose avuga ati ese umugore n'uyu none wowe uzoreka umukozi wawe umugabo wawe ntazi indya zitwetswe na wewe ariyo abakobwa se wanashima bavuga ati je nakuze muhira tudateka rere ego wakuze muhira wanye mudateka ariko nibivuze yuko ugiye no ku mugabo utazoteka gerageza basi hari akazi k'umukozi ego umukozi arakoropa mu nzu aroza ivyombo arateka ego sintu byanse ariko gerageza nawe rimwe rimutishemwo uje guteka ntiwirigwe misi yose kumarigara n'abandi bagore ntiwirigwe misi yose kumarigara uri mu bindi bintu wibereye kuri televiziyo abana ntuziti ngo abana bameze kunuku byose ubirekera umukozi n'umucumbi wawe koko vyakweri n'umucumbi wawe umukozi aba ari bagenda kuhakora ariko basha tuze turabwirana ukuri bro tuze turabwizanya ukuri hari ibintu bimwe abantu tubona wanashima oya gerageza tuze turavuga ibintu aho biri kubwira umukozi ngo genda unkoropere mu cumba ngo genda usasire mu icumba ciwawe n'umugabo wawe mwabantu mwe numva umenga duhagarare aha hantu cane umukozi wawe ntuzi uwo mukozi petetre sinzi ashobora no kugugirira akantu ariko wewe ntabyo ubona avuga ati dasi umukozi azonkorera ibi azokora ibi vya vrai umukozi wawe niwe agenda gukorera ucumbi wawe wanashima kenshi wanashima ugasanga n'umugabo kenshi aranamusanze muri ico cumba ejo ngo babatwaye abagabo gute kandi nugatomutwara sivyo nubwo umugabo watwase iyo esprit yo kugenda kuri uwo mukozi ariko aravuga ati jewe n'ukuri narazanye umugore gito di hamwe je nayo canke hirya ejo uzosanga ariko arakuca inyuma niko novuga azanye abandi bantu bivanye na wewe ubwo bube gito bwawe bivanye na wewe ico kintu wakoze mureke kurera amaboko mureke gufata akazi kose mugaha abakozi ego murabise murabahemba ni sawa ariko akazi kose ntabwo karemewe umukozi ni wamesa impuzu z'umugabo wawe umukozi ndetse ni wamesa n'impuzu zawe ariko mwabantu mwe nubwo twaba twarakuze neza nubwo twaba ego twakuze tutamesa twakuze tutakora ibi nibi ariko umenye yuko wewe unye uri umugabo uri umugore w'umuntu gerageza gufata inshingano zo mu rugo gerageza gufata ibintu byo mu rugo kuko ubunye nukiri muhiri wanyu nukiri kwa papa wawe na mama wawe ubu urafise ahandi hantu ugeze urafise urundi rugezo urimwo bitagupermeta bitakorohereza cyane gose kurera amaboko bitakorohereza cyane kuvuga ati iki na kiriye gikora umukozi hari ibintu byo umukozi ategereza gukora
si akazi kose umukozi ugaha umukozi oya wowe gusa ni kurya ni kuryama bavyeyi beza turawubaha cyane ariko hari ingeso zimwe umuntu abona akavuga ati oya gerageza rero umukuraye amaboko mu mpuzu ndazi ko muko muradukurikirana ndetse n'abagabo bamwe ariko baradukurikirana bavuga ati abagore bacu dukwiye kubahanura uko sibyo none gerageza muze mworoherezanye ego nubwo umukozi wawe ahari erega umukozi sinyagupfa baje umukozi ni si akazi kose ego uramuhemba ariko ntiyaje kugira kugorerwa iwawe hariho ubuzi bumwe bw'iwiwe ariko nuko ushaka kumuremereza ubundi buzi butandukanye n'ibyo mwavugana. Ugasanga uhereje umukozi wawe ngo amese impuzu z'umugabo wawe byakweri impuzu z'umugabo ni wowe mugore ukwiye kuzimesa impuzu z'umugabo wawe nta mukozi akwiye no kuzikorako ariko urazimuhaye ngo azimese asigenda usasire amashuka mwabagore mwe n'ukuri kw'Imana hari ucavuga ati wowe nturakura petetre nturagera kuja muri ugo rugo uzobibona oya vraiment hari ibintu tubona ego hari ibintu tuvuga mukibaza ngo nuko ngo turi abana ntabyo tuzi aho hanze turazi ibintu byinshi bibayo ariko ni hari wanditse mwaramutse mu mico y'u Burundi nta muntu atari nyenurugo akwiye kwinjira mu cyumba cy'umugabo n'umugore urumva ko hari n'abagore bashiramwo uruhara ababone kubatwara abagabo ndi Eric mu Kigobe impande ya NS murakoze cyane Eric ego kikintu Eric avuze nico nta icyomba ni ciwawe n'umugabo wawe gutu umukozi wagenda ni hamuze usanga nejo bundi abantu batwandikira ati ngo umukozi wanje yarantwaye umugabo none yamutwaye gute eske mu kumutwara we nta ruhara wabishizemwo mu kumutwara wowe nta erega uraraba ati mbega igihe yamutwaye jewe nakoze iki nari mu biki none gasha uzomuha impuzu z'umugabo wawe wazimese uzomuha icyumba cyawe acinjira nko kumenga niciwe yiwe azoreka kugutwara umugabo gute tuze basi turahanurana tubwizanya ukuri azoreka gutwara umugabo wawe gute mu gihe ikintu cyose wamuhaye ubwo erega ni nkuko muri abagore babiri mu nzu wamuhaye uburenganzira bwose bwo kwinjira mu cyumba wawe bwo gukora ikintu cyose yiyumvamo rero gukora iconye ndumva ko ari ibintu bisanzwe cyane ahubwo ni abantu baba batwandikira ati jewe ndafite ingorane umugabo wanje umubone wanje yantwaye umugabo nukuri ico kibazo ahubwo nzo kubaza ati mu kumutwara we warihe wakoze iki erega siwe yavyiteye ni wewe wabikoze iyo utabikora wowe ntivyo ari kuba hari wanditse kuri Facebook ati ndi Brice Ngozi subiye kw'icyo kintu burya hariho ibintu umugore aba akwiye kwitwararika ibintu byo mu nzu burya nk'impuzu z'umugabo nta mukozi aba akwiye kuzimesa canke agende gusasa icyo n'umwana wiwawe ntibikwiriye kandi burya kira mugabo ntagoye kunezerezwa n'umugore kuko umuhakeya yo kumwereka yuko amwitayeho hama Imana icyo nico avuze Brice ati nta ndabarahi umugore wawe
ni wabona ari umugabo ukabona umugore wawe agiye haniya na hariya ugasanga umugore yibera mu marigara, umugore yibera mu bintu sinzi, umugore sinzi byabo yaba arimwo. Eske uzoreka by'ukuri kugenda kujya mu bone wawe ubona akora akazi kose? Gerageza rero abagore muko muratwumviriza, gerageza mufate inshinganyo ziwanyu, mufate muvuga ati jewe ndi umugore mu rugo, ndi umuzezwa nzu, ni jewe ubunye ndi apana kwicara mu marigara y'abandi bagore, apana kwicara umwanya wose muri televiziyo, ntacu uri kurakora, ntacu uri kuragira. Gerageza ufate inshingano z'urugo kuko wowe ni wowe inarugo. Gerageza rero ukore icyakuzanye, ego sibyo byakuzanye ariko antuka nibyo biri mu nshingano ziwawe. Erega ntiyakuzanye ngo wirige muri ayo marigara y'abandi bagore, erega ntiyakuzanye ngo wirige muri ayo mateleviziyo nk'uko uyirirwamo. Ekada yakuzanye kugira ngo ushobore kumufasha ibi na biriya hama urugo ruheze rwubakwe neza, ibintu bimeze neza cyane gose. Nibaze yuko mwatwumvise. Hari uwanditse ubutumwa ati tanti ugeze ku ngingo pe, ndi Jeremy kuva mu Kirundo. Urakoze cyane Jeremy. Bantu muri ko muradukurikirana, abagore muri ko muradukurikirana, ndetse n'abandi bagiye batandukanye muri ko muradukurikirana, nizere ko ibi bintu bitazosubira mu rugo. Muntu uri kuradukurikirana wese, uri umwigeme, uri icuri cyose, nizere ko iki kintu kitazosubira. Safibu irabamenyesha isaha ni isaha imwe y'igitondo, mwihereze ubuyi Safi nonoka. Nizere ko mwatwumvise abariko baradukurikirana, nizere ko twahanuranye bikwiye, nkumva benshi bibyigwa benshi bikumva nevyo, kandi ngo umwana w'ubwenge hajya yumvira mu nduru. Nuko rero twari mu gice c'impanuro, nibaze ko twahanuranye bikwiye. Iki ni igice cya mpanura. Duhanura niki? Hanura, aguhanure. Duhanurane. Nuko reka tuje mu kiyago cyo kuri no munsi cyo kwigenekezo rya 15 ukwezi kwa 4 2024. Ikiyago cyo kuri no munsi kivuga ati n'umukobwa yatwandikiye aratubwira ati James Ngorane izina ziriya, ati James mfise umuhungu dukundana tumaranye imyaka 4 gusa, uwo ariko uwo muhungu akaba ari hanze, genre bakundanye ari hanze, bamaranye imyaka igera kuri 4. Ariko umukobwa ari abwiye umusore ati ibintu byo kubana, umuhungu abica hirya no hino, umuhungu umva ntabirimwo. Ati rero akaba afise undi muhungu w'ino, akaba ariko arampropose kugira ngo bashobore kubana. Avuga ati
none gasha ko mbwira uno muhungu wino uwo hanze ati tubane nkabona umenga sivyo arimwo. Ati none ndeke uyo wo hanze kugira ngo mbane n'uyu wino mumbwiye mumpanure ndabigenze gute. Rero aha nahanyu kugira ngo mushobore kuza duhanure no mwigeme wacu ntabasanga agiye kwita mu bintu sinzi. Abari kuri FM 37.31 ubusabwera kuri buna abari kuri Facebook mwandike ama commentaire yanyu duhanure no mwigeme abigenze gute. Ati mfise umusore ari hanze tumaranye imyaka 4 ariko iyo ndamubwiye ibintu byo kubaka wewe sivyo arimo, ariko nkafise undi ino akaba ariko arampropose kugira ngo dushobore kugirana mariage, none ndabigenze gute. 37.31 ubusabwera kuri bune 67 310 abari kuri Facebook nabo mwandika ama commentaire yanyu. Hama Jake nashaka kumubwira ati mwigeme ndabizi ko uri kurashuha cyane ukeneye ubugeni sinzi, ariko umenye yuko mumaranye imyaka 4 kandi murazinanye bikwiye. So ntiwirukire ngo ufate ngushaka ama mariage, ariko umukobwa akavuga ati jewe ndakuze burya numbona ni ngo arakuze akeneye kubaka, ariko iyo abibwiye uno musore bamaranye imyaka 4 wewe amubwira ati ibintu byo kubaka banza ubishire ku ruhande tuzoba turubaka. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, ndakumva cyane. Oh la la, hagarara neza gira dushe kumvikana. Burya mu rukundo nta bishobisho bigendamo. Ego pempo tuberiko arakubwira ngo mubane sinzi kwa ariko nashimwe usanga atanagukunda. Uyoye ugasanga ni wanagukunda wanashima. Ariko apana ngo gubiki nibiki ngo ariko arambira tubane uhebe uwo mumaranye imyaka 4 ngene ngo kuwo akubwiye vya mariage ugenda wiruka. Allô? 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 Oh la la, ntiko turumvikana, gerageza uhagarare neza kugira ngo ushe kumvikana. Abari kuri Facebook ama commentaire yanyu, abari kuri FM ivyumviro vyanyu arabikeneye no mwigeme dushobore kumuhanura. Eske abigenze gute abandanye n'uyo w'imyaka 4 adashaka kurongora canke aje kuri uyu akeneye mariage. Allô? Allô? Oui. Mbona umenga yogira agatoro winari mu Burundi afise umugambi wo ko yogira mariage. Urumva areko bamaranye imyaka 4 agende ku muntu batanazinanye. None wowe hanze nawe kashaka ko wumva atani ico bivuga ko. Oh la 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 la. Ariko wowe uramuhano yatagende ku muntu wino amubwiye gusivya mariage atagenda yiruka. Oh la la, urakoze cyane. Ariko jice no muhanuro wa mukobwa we ivyo kuvuga ngo uyunyashika mariage sinzi. Mariage sikintu cyo kwirukira. Allô? Allô? Oh la la, telefone kameze neza. Abari kuri Facebook ama commentaire yanyu turayakeneye.
abari kuri FM ushobore guhagarara neza ngo dushobore kumvikana ariko jewe mukobwa mwiza ibyo kuvuga ngo uje hirya no hino ngo uriko umuntu maranye imyaka baburazi imyaka ire shaka mw'abantu we n'ukuri kw'Imana mwige muracugwana ugwananiye ngo imyaka 4 murayiza hiri ati icyo mpanura uwo mwigeme icyo mbona uwo muhungu adashaka kubategura urugo rwabo ngo nta mugambi amufise ko narabe uyo uko yomwiga ko arabe na wene ko amufitiye umugambi wakazoza kuko twese byaradushikiye jewe twakundanye imyaka 9 ndamwigisha na kaminuza mugabo nawe yambwira ko hataragera rero urukundo rufise ibanga rihambaye ubu jewe aheruka kurongorwa n'uwundi oh la 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 wihangane cyane Brice ati je twakunda imyaka 9 mama we urukundo ruragwira ati bonjour uwo mukobwa arabe yitonde mariage est un examen sans repêchage urako cyane jewe nagize mariage à 8 ans d'amour nitwa Ezekiel nagumane n'uyo wa 4 ans message ntiyaheze ariko wumvise ko mariage si ikintu cyo kwirukira mariage si ikintu cyo gupfa guhurumbira urumva ko Ezekiel avuga ati nagumane wa 4 undi nawe ati jewe twakundanye imyaka 9 yose ndamwigisha na kaminuza mugabo yamambwira ati ngo nta mugambi afise wo kuja ku mugabo ariko ngo mu minsi aheruka kurongorwa murumva ko ari ibintu bibabaje so rero jewe nta Allo oui Urumva ndi Siriyake mu Buyenzi ego cyo uwo mukobwa twamufasha ego nagumane n'uwo muhungu wa mbere kuko aho igituma atavyitaho ibintu by'urubanza hari ibintu bikimugoye abona aciye yihuta rero arosanga ibintu byameze nabi uwo muhungu amutema urudubi murakoze cyane sawa murakoze cyane ati nagumane n'uyo wa 4 hari igihe usanga wanashimwe atanamukundu ariko arawuzara ngo vya mariage sinzi erega mw'abantu aracipanga uyu w'imyaka 4 abona yuko ntashobora gutwara umukobwa hanyuma aze kugira icaba mu rugo babura ibyo baboya reka yipange ibintu biheze bigende neza hama mu nyuma azoza mutware none se kumutwara none biratwara imyaka mw'abantu abakobwa bavuga ati reka shareka nuko utaragira Allo ni sawa ni sawa cyane cyo hano n'uwo mukobwa ego narawe ikintu uwo muhungu yoba amaze kumuha abandarawe yuko amufitiye n'umugambi wari hanze ego ama rero acamandarawe n'uwo icagomba mutwarire amandarawe yuko byo bari mu mugambi ego ariko usanga uko uwari umunyamahanga akaronka amahera ariko agacamuhera amahumva rero uwo mukobwa nawe wumva yoca agira ibibazo aheze n'uwo wundi mukobwa n'uwo wundi muhungu yagomba mutware ego agasigara mu bibazo namanza rero arindira arabe amanza abazo n'Imana ati umuntu yoba yamugeneye urakoze cyane abanze asenge abaza Imana ati mbega wanashimwe wosanga n'abo bahungu babiri atanumwe azona mutwaramo ari abantu nyene bari kurengana nyene babe baratakazana n'umwanya wabo abari kuri Facebook commentaire yanyu commentaire yanyu turakeneye muze muhandure no mwigeme ati wanashima nabanze yicare abazimana ati est-ce muri abahungu babiri uyu wino canke wo hanze ari gihe usanga no hanze aronsa amahera ugasanga swana mutwaye aciya muheba yari ibujije no wino byo byose bishobora gushika ko umuntu ni mugari ntitumuzi ngene ameze
ati burya n'abahungu twese ntitumeze neza aho uwo muhungu ashaka kumuta mu rudubi jewe mfise olala jewe mfise uburorero bwinshi jewe olala unakundane wanakundane n'umukobwa wita gikuru ni sengesho mariage ni ikintu gikomeye ni Ezekiel urakoze cyane Ezekiel bite nukuri ndanezerewe n'ikiganiro cyanyu ndi mugisha mugahahe hama jewe mfise umugore ruguru ku Gatumba tubyaranye kabiri ariko maze nasanze ngo narongoye uwundi none mumpanuye nkora iki olala amahoro hariho abantu tutabyumva neza twoshira kure kuri kangahe biguma bisa olala ni 97 n'ibice bigera kuri 3 abantu batariko baratwumva neza ati mumpanuye iki ati bonjour uwo mukobwa arabe yitonde mariage si ikintu cyo kwirukira allo Allo. Oui. Sawa ni sawa. Ni sawa tuvugana nande twakuye ari he? Ati? Ego hanura mwigeme? Claude Mukamenge. Ego Claude hanura uno mwigeme. Nukuvuga Ngitanze na gomba nereko ndababwira ni. Ego. Tuvange amadeba kuko ibintu by'imondo na kwenye wapi. Olala ntiko turakumva neza arakaza mukunda atsindi arakaza Mozambique uwo musisa nagumane no mukungu bamaranye imyaka imwe kuko naje narapanze urubanza mu nyuma famiye iranyicarika ngo ndindire kandi byaciye bituma shika ku ntego nziza rero ntihutire mariage kuko abahungu turagoye cyane ruma benshi turabesha bivuye ku mfuko urakoze cyane arakaza mukundwa byumvikana ko ati mukobwa gerageza ugumane n'uyo maranye imyaka 4 Desire ati gute hama niyitonde uwitonze amira ibinoze none yarinze amwemerera ko bakundana imyaka 4 erega ariko aritonda yipange neza ngo acata yihute usange agiye ku urumva ko uno musore birashobora gushika ko akaba ariko ari panga neza kugira ngo ashobore kuza gutwara uno mwigeme ibintu bimeze neza cyane ndabona ama commentaire ari menshi ndetse na Facebook no ku murongo wa FM muriko muratwakura cyane reka tugire conclusion kugira ngo tuje makuru menshi agenda aravuga agiye atandukanye jewe ico nobwira uno mwigeme ndazi ariko aradukurikirana mwigeme ntiwihute cyane kandi ikindi naco ntugume ahantu ubona ata vision ihari mvuze kushaka kutantahura ariko igihe cyose uzobona ahantu uri ubona yuko bitagenda neza kirazira kwihatira aho hantu kandi ikindi naco ntutwagwe n'ibishobisho ngo nuko haje ngo uwuja kubwira ibyo ukeneye kuko hari igihe usanga banashima uno muntu aje ku propose ya mariage yabonye cyane ko ukeneye mariage avuga ati no mukobwa nzomukubita anye hama ndamubwire ko shaka kumutwara ugasanga nta n'urukundo na ruto yagufitiye rero icara ubashire ku munzane bose uvuga ati eske ninagumana n'uyu tumaranye imyaka 4 ejo nejo bundi ntazohavana canke ninaheba uno tumaranye imyaka 4 nkaja kuri uyu bizohava bigenda gute ibyo byose wicare uvyiyumvire ntufe gufata umwanzuro uhubutse ngo nuko haje uwufise ivyo ukeneye canke ivyo ushaka rero gerageza wicare wiyumvire ureke ntujyane n'ibishobisho
ntujyane n'ibishobisho ibintu ntuzuhave wicuza mu nyuma bivanye n'umwanzuro wowe ubwawe wafashe bivanye n'amahitamo wowe wenyine wifatiye rero gerageza wicare wiyumvire ndetse unasenge n'Imana kuko hajya byose biva ku Mana. Nibaze ko yatwumvise uno mwigeme nibaze ko yamaze kumva ibyo dushe kumuhanura reka tunyaragaze tuje amakuru menshi agenda aravuga agiye atandukanye ko kuwa mbere murazi ko tuba dusa amakuru menshi cyane rero ndazi ko tuba turi benshi tuyarindiranye igishika nahawe n'ahandi kugira ngo dushire kumviriza byinshi bigenda biravugwa ahagiye hatandukanye. ngo mu Kayanza amazi ava mu mazu n'imivo y'imvura yarasitaguye umwonga witwa Nyamugosa uri nyuma y'igisagara ca Kayanza. Aba barimyi barimo mu myaba iri hagati y'igisagara ca Kayanza n'umutumba wa Muyange muri zone na commune Kayanza bashikiriza ko mu myaka 2 canke 3 iheze hari akagende gatoya k'amazi ariko kuva imvura itanguye kugwa mu mwaka wa 2023 n'ibihumbi 2024 imyaba yarasitaguritse. Bamwe mu barimyi bahombye imyaba igera ku 3 abandi bakaba badashobora kurima kubera batazi uko amazi azoguma ahasitura. Aba barimyi bashikirije kandi ko batinya ko inzara izobatera kuko niho bahora bakura ibisahiriza imiryango yabo. Godefroid niyo nizige mustaneri wa commune Kayanza avuga ko iyo myaba yasambaguwe n'amazi menshi ava ku mazu n'imivo y'imvura biva mu gisagara ca Kayanza. Uyo muyobozi akavuga ko umutsi ari gutera imbigo canke imisuna ifata inkombe z'uwo mugende amazi acamwo ari menshi. Biruko mu gihe hari ibindi bihomoka biri ku ruhande rwa stade Gatwaro nahone hakaba hasitugwa n'amazi y'imvura. Abajeje intwaro bakaba bariko baragerageza gufurira bimwe muri ivyo bimanga bimaze gusitura amazu arenga 10. Ivyo ni n'amazi menshi y'imvura ariko aragwa bituma abarimyi badashobora kurima neza mu kiringo kidashika umwaka. Abigeme baba 30 baratwaye inda batifuje mu mutumba wa Kirambi. Amakuru ava ku mutumba wa Kirambi muri commune n'intara ya Ruyigi yemeza ko gutwara inda zitifuje biri mu biriko biratosekaza ikibano kuri uyo mutumba ugizwe n'ubucimbiri 6. Hari abazihakana n'abazemanga bamwe barakurikiranwa kandi abandi bihera uko gutyo hakama amatati mu kibano. Abashika 30 bakaba ari bo bibarutse canke bashobora kwibaruka umwanya n'umwanya nk'uko amakuru dukura mu ndongozi be n'abaremesha kiyago bo ku mutumba avyemeza. Ibi kuvya barongoye uwo mutumba bakaba bishobora gutuma iterambere ry'abene gihugu ricumbagira bivanye n'izo nda zitifujwe ziriko ziraboneka muri iyo ntara ya Ruyigi. Basigura ko byose bifatiye kuguhurumbira amarongo.
ubwigenge burenze bwo gutembera kugeza ijoro gitereye. Biruko mu gihe hariko haracukugwa inzahabu kuri uwo mutumba, bica bituma hakonganira hakorera bo mu ntara nyinshi benshi, ndetse bakiyongeramwo n'urwaruka rw'abahungu rw'imvukira ruca amafaranga hirya no hino. Ayo mafaranga akaba ari nayo ahava agatsitaza abo bana babigeme. Birumvikana ko mu ntara ya Ruyigi inda zishushu zabaye ndanse, ariko nizere ko bariko barayifatira ingingo kugira ngo bashobore kubihagarika, izo bamwe bareke gutwara amada batifuje. Mu Ruyigi nyene ngo umukenyezi ari mu minwe y'inyamiramabi azira gutwara inda, mu nyuma ikaburirwa irengera. Uwo n'umukenyezi yoba afise imyaka 45 yashitse mu minwe y'inyamiramabi kwigenekerezo rya 10 ndamukiza kugira ngo asigure ivy'imbanyi yaramaze iboneka ko afise, ariko mu nyuma bakabura iyo yagiye. Mu ntango nk'uko amakuru ava mu kibano ciwe cyo ku mutumba wa komine Kinyinya n'intara ya Ruyigi abimenyesha ngo yatwaye imbanyi mu gihe yari umupfakazi. Ababanyi bagahora bamutebura ko bazoza guterura uruyoya, nawe akemera nk'ubishurana agahemo ngo namwe muzoterura mu ruhe. Iryo jambo niho ryabatera amakenga. Haheze iminsi baja bisanga yambanyi itakiri muri mwo nkaho yibarutse. Nuko kugira amakenga abatware babijamwo, ahava arafatwa n'inyamiramabi ngo asigure imvo n'imvano y'iryo yongobera y'imbanyi yatwawe. Naho biruko mu kibano banuganuga ko yoba yatewe ubwoba n'abana biwe bakuze ko iyo mbanyi y'igitwarire ko atoyihirahira ngo ayivyarire aho, nuko guhitamwo kuyikorora. Nyene iyo mbanyi azi ku izina rya Petero we asaba ko bomufasha gukurikirana ivy'umwana wiwe kuko atigeze amwihakana. Byumvikana ko uwamuteye inda ariwe ngo yitwa Petero yashoboye wewe aremeza yuko uwo mugore yatwaye inda yiwe, ari kandi ko atigeze ayihakana. Rero ngo bamufashe umwana bashobore kumukurikiranira umwana wiwe. Bashobore kumukurikiranira umwana wiwe, bamenye irengero ryaho yoba yaragiye. Biruka imuyinga imyaka irenga 5 iraheze dutegereje umuyaga nkuba, ariko n'ubu ntawo turaronka. Uwo abona bene gihugu muri komine Butihinda intara ya Muyinga bavuga ko imyaka irenga 5 irangiye bemerewe kuronsa umuyaga nkuba na komine yabo, gushika n'ubu bakiwiteze, ariko amaso yaheze mu nzira. Nk'uko bavyiganira ikinyamakuru cacu aciyo magazine Jimbere kwigenekezo rya 12 ndamukiza, bamenyesha ko nibikorwa byo kubaronsa umuyaga nkuba byari byaratanguye, ariko kugeza ubu batazi iyo vyagiye. Aho bakavuga nk'ivyuma bitatu bigwiza umuyaga nkuba ari byo transformateur byari byaratangujwe, ariko batazi iyo vyagiye. Bavuga kandi ko ibiti vy'umuyaga nkuba avyo amapoto byari byarazanywe birateba biborera hasi, ibisigaye barongera barabipakira barabijana. Umva ko imyaka ngo iheze imyaka 5 yose imuyinga atamatara, kandi bari babona yuko
bariko barabijamwo ariko batazi iyo vyakamanganiye. Rero basaba Regideso ko yobaronsa uwo muyaga nkuba nabo bakaronka umuyaga nkuba nk'abandi. Biruka mucanguzo ng'umuceri wamanutse igiciro kubera utanguye kwera mu mihingo imwe. Ibiciro by'umuceri byari bimaze iminsi byibonekeza byari hejuru ugereranije n'ibiciro biri ubu kuko ikiro cagurwa amafaranga 2400 gushika ku mpera z'ukwezi kwa ntwarane ubu ukaba ugugwa amafaranga 3400 canke kuduga gato bivanye n'ubwoko bw'umuceri. Abawudandaza bemeza ko biva ku kuntu mu mihingo imwe yaho mucankuzo umuceri mushasha uriko uraboneka kubawurimye hakiri kare. Byumvikana ko bobo ibintu umuceri umeze neza cyane gose, umva ko havuye ko amafaranga 1000 ku muceri wahora ugugwa 2400 ubu ukavuga 3400, umva ko igihumbi cyose cavuye ko antuka mucankuzo ibintu bimeze neza. Ese natwe byogenda uko onye kuko ubu umuceri urazimbye, ndetse si umuceri gusa n'ibintu byose bizimbye, ariko nizere ko bizogabanuka uko ibintu bizogenda biraboneka. Ibubanza ubunywero butatu buriko Magufuri kandi ntibwemerewe guhabwa ibinyobwa vya Bralud. Aho ni muri Centre Ville Bubanza, aho bamwe mu badandaza ibinyobwa vya Bralud baduza ibiciro uko bishaki. Hari kwigenekerezo rya 11 ndamukiza harafashe ingingo yo kugara ubunywero butatu bwari busigaye butubahiriza ibiciro by'inzoga za Bralud. Amostel ndende ngo yategereza kugurishwa amafaranga 3000 bakongera ko bobo bongera ko igihumbi cyose, umva badandaza 4000. Ijya Amostel hafi nayo ngo bayongera ko amafaranga 400. Primus bayongera ko amafaranga 300 canke 700. Ijya nayo ngo nayo nyene bayongera ko amafaranga 300. Amostel Royal yongerwa ko amafaranga 900. Abajeje intwaro muri commune Bubanza nibo bafashe ingingo yo gushira ko amagufuri kuri ubwo bunywero, kandi nta gihe baratanga cyo gusubira kugurura ubwo bunywero. Ubwo bunywero bugariwe baciye bakugwa ku rutonde rw'abaduza bararonswa ibinyobwa vya Bralud gushika hafashwe izindi ngingo nk'uko umunyamabanga ntayegayezwa wa mustanteri wa commune Bubanza bishikiriza. Ako nk'umuntu gufata ikinyobwa cyara kigugwa amafaranga 3000 akongera ko igihumbi cyose. Namwe sugushaka kunguka mw'abantu, sugushaka kunguka, gerageza mujye bike mujyame kare baje nukuri. N'umuntu kugura ikintu arakigurira nk'amafaranga nk'ibihumbi 2 kwasanga ariko kigurira ibihumbi 3, urumva ko ari kintu kitaba gisa neza. Imakamba abagabo 2 bahanishije gufungwa imyaka 2 n'amande y'amafaranga 50,000 umwe kuko baburabuje igikorwa ca Rusaso mu rubanza rw'ikibiriraho rwaciriwe na sentare nkuru y'igihugu ya Makamba kuri kwigenekerezo rya 12 ndamukiza. Samsoni na Portazi Habonimana bagiriwe n'icaha cyo kugarariza no kuburabuza ibikorwa bya leta kijanye n'ibikorwa by'ibanze bya rusasuma y'abene gihugu y'abanyagihugu iburaro uburimyi n'ubworozi. Ico caha
bagikoze igenekerezo ry'indwi ndamukiza ku mutumba Gatabo komine Yogoro. Mushikirizamanza wa Repubulika yamenyesheje ko igihe umukozi akora rusansuma yashika ku nzu ya porotazi abo bagabo bamubujije gukora. Bose baburanye bemanga icaha batako basaba imbabazi bavuga ko babitewe na kaboregwe. Byumvikana ko abonye bazofungwa imyaka 2 ndetse n'amande y'amafaranga 50,000 ku muntu umwe. Ingozi amatoni arengane y'ikizinu niyo bamaze kwimbura kuva umwaka utangura. Abo n'ugwaruka rugera ku majana 260 ruhurukiye mu runani rw'amakoperative 13 arima igitegwa c'ikizinu mu ntara ya Ngozi. 6,000 niyo mafaranga bagurisha ku kiro. Ubwo garuka ahanini rukaba ruva mu makomine ya Ruhororo, Ngozi na Mwumba, rukaba rukorera mu vyegwa mu kibanza gifise uburinganire bw'amajana 156. Iteriteka Emmanuel arongoye ugo runani rw'amakoperative avuga ko bagiye hamwe kuva muri Kigaramo 2023 kugira bashire inguvu hamwe mu ntumbero yo guteza imbere igitegwa c'ikizinu. Kubwiwe inyuma yo kuronswa ivyigwa biciye mu mugambi zijanye no kuryohora no gutunganya neza imigambi, kubana neza no gukorera hamwe no gutatura amatati bidaciye mu ngimba. Babonye ko bashobora gushika kure banywanye mu butunganye bwabo bw'amadini, bw'amoko, imigambwe hamwe n'ibindi kugira bashobore gushika kwihangiro ryo kwiteza imbere, bagateza imbere imiryango n'igihugu bibarutse. Patrick arongoye koperative iri muri urwo runani rw'amakoperative avuga ko nk'urunani bateye imbere cyane gusumba mu bijyanye no kugwiza umwimbu. Yemeza kandi ko kabaye nk'akaryo ko kungurana ubumenyi ku bijyanye no kugwiza umwimbu. Yemeza kandi ko kabaye n'akaryo ko kungurana ubumenyi maze babona gutera imbere. Mugenzi we Irakoze Dorine nawe arongoye ikoperative nyene muri ayo makoperative 3 tubungabunge amagara yacu, amenyesha ko nk'ibijanye n'amatati ashobora kwaduka mu migwi itandukanye bagerageza kubitorera inyishu mu buryo bwihuse bwo kunywanisha. Yongera kandi avuga ati twaranose inyigisho zitandukanye nk'indongozi z'amakoperative aho twari 13 biciye mu mugambi, maze duheza tuzisangiza abanywani dusangiye imirimo. Byaradufashije cyane bituma ibikorwa vya misi yose bitera bija imbere. Nk'akarorero twaramenye ingene kwandika umugambi wacu neza, tukamenya kandi ingene dutunganya uburyo turonka. Manirakiza Diane umuhanuzi ajeje intwaro n'ubutunzi mu biro bya Buramatari wa Ngozi arashima intambwe ugo rwaruka rugezeko mu bijyanye no kwiteza imbere. Avuga kandi ko ukuja hamwe kwababere intango yo kunywana maze birinda ibyo batandukanye. Asaba kandi urundi rwaruka kwigisha urundi rwaruka ibijyanye n'uburimi bw'ikizinu, maze intara ya Ngozi ibe iya mbere mu kurima ico gitegwa. Naho biruko ngo inambamyi zo ntizibuze, ngo kugeza ubu ntibararonka abakiriya benshi ku buryo bo kwiyumvira kurima ibizinu byinshi. Ahanini ngo
banyene amahoteli nibo bakunze kubashorera ibizina hambavu y'ivyo ngo baracyafise intambamyi y'uburyo bwo bafasha gusubiramo uko bibereye ibibanza bisanzwe bikorerwamo bakacubakira amatafari ahiye byumvikana ko ari urwaruka rwo mu ntara ya Ngozi rwamaze kumenya abantu bataragiye ibizinu sinzi iyo muba kino ni igiterwa kiryoshe cyane abantu batarabirya muze mu bimbaze muze mu bimbaze so rero tugerageze dushigikire no gwaruka ndetse n'urundi gwaruka rwose ruba mu ntara ya Ngozi mwumvise koko hariho bamwe bamaze gutahura rino banga ryo kutera ibizinu umwana w'umunyeshuri w'imyaka 16 yitavye Imana asomye nturi muri piscine. Uwo mwana wo muri quartier Nyamugari commune Gitega yitavye Imana kwigerekezo rya 12 kwezi kwa kane asomye nturi mu bwogero ari bwo piscine bwo kunzu y'uburaro yo mu gisagara ca Gitega. Amakuru ava aho habereye iryo sanganya avuga ko abo bana bagi ari batatu bavuye ku ishure baja gusaba koga bamaze guheza kuriha amafaranga uwabakiriye yababwiye kurindira ubafasha koga agiye kumuhamagara uwo mwana aba yamaze gukorokera mu bwogero mu metero ndende uja hasi. Abari bahari bagerageje kumukurayo ariko bamushikana yamaze gusobanura bihutiye kumunyarukana kwa muganga ariko yaciye acikana. Icambere twihanganisha umuryango wabuze no mwana, ikindi naco tubwira abana bose tubwira abana bose bazi yuko batazi koga. None gashe uja koga ntuzi koga bagiye guhamagara abandi umuntu aza kubafasha ariko wamaze kwidumbukiza mu mazi antwa birababaje cyane ariko kandi twihanganisha uno muryango washoboye kubura uno mwana. Ingozi ishuri rikuru rya Risebuye rirafise ubukene bw'imodoka ifashe mu bikorwa bitandukanye. Iryo shure riri muri commune Mumba rifise abanyeshure 260 harimwo 180 biga baba mu ndaro. Aba banyeshure bafungura kabiri ku munsi kandi ntibidoga nk'uko Bucumi Leonidas ayoboye iryo shure abitumenyesha. Uyo muyobozi avuga ko kuva leta yongereje amafaranga yo kugaburira abanyeshure akava ku 9,000 akaja ku 1,900 umunyeshure umwe wese afungura ku munsi ubu nagahenga kuko hambavu y'ivyo leta iriha ku munsi iryo shure riramira intore imboga hamwe n'amavoka bakaba bimirije kurima n'ibitunguru. Umuyobozi wa Risebuye akavuga ko kurima bitabagora kuko bafise amatongo arenga hegitari 2 n'igice. Ingorane ihanze iryo shure ngo ni ubukene bw'imodoka yo gusuma gusenya canke kunguruza abanyeshure n'abakozi bagiye mu bikorwa bitandukanye. Akaba asaba abajeje gukubita inzu ibifunsi kubaronsa imodoka kuko
imyaka irenga 10 iraheze batararonka ubwo buryo bwo kwiyunguruza. Ayo niyo makuru menshi dufise ariko aravuga hano iwacu. Reka tusimbire gato hanze y'igihugu kugira ngo dushe kumenya ibiriko biravugirwa hanze y'igihugu navyo. Iran iragabisha ko izokora igitero ruhasha ari nka hamwe Israel yo kwihora. Ngo Iran ishimangira ubutumwa bwo kugabisha igihugu ca Israeli kuruno hari ku musi wejo aho ivuga ko
kitohirahira ngo cihore ku gitero cayo kitari gigere kibaho mu butaka bwa Israel. Ikavuga ko ari nka hamwe Israel yohirahira intambwe zikurikira zoba zikomeye cyane. Umukuru w'igisirikare ca Iran General Major Mohammed avuga ati yabwiye imbonesha kure y'iki gihugu ko ari nka hamwe Israel yo kwirahira ngo ari nka hamwe Israel yo kwihora. Inyishu ya Iran yoba ikomeye cyane gusumba ibitero byo mu ijoro ryakeye nk'uko byandikwa n'ikinyamakuru. Irani kandi ingo ikagabisha kandi leta zunze ubumwe za Amerika ko gushigikira Israel mu gihe yorondera kwihora vyotuma ibigo vya Amerika navyo bitegwa. Aho ni umusirikare yariko umukuru w'igisirikare yariko aragabisha Israel ngo hamwe yo kwirahira ikihora yacari igitero cabaye ku munsi w'Imana cabaye ku munsi wa gatandatu. Cari igitero cabaye ku munsi wa gatandatu yateye Israel. Irani rero iravuga ati hamwe Israel yo kwihora ikaza ngo yihore, ivyo kurikira mu nyuma nivyo vyoba ari bibi. ngo mu gihe ingabo za Ukraine zihanzwe n'ubukene bw'amasasu kandi imfashanyo ihabwa n'inshuti zayo z'uburengero ikaba yarahagaze, Uburusiya bwo buhagaze neza haba mu bantu no mu bikoresho, ku buryo hari ababona ko Ukraine ishobora kuneshwa mu 2024. Byumvikana ko Ukraine yoyo ifise ubukene bw'amasasu ndetse n'ibindi, kubera ko imfashanyo yahora ihabwa n'uburengero ikaba yaramaze guhagarara. Ayo ni amakuru menshi dufise ko aravugirwa hanze, andi tuzoza tuyacaho ku munsi w'ejo. Reka tuje ku mateka y'umunsi ugira tumenye amateka yaranze ino genekerezo rya 15 ukwezi kwa kane. Amateka y'umunsi muri vyuka kare. Amateka y'umunsi muri vyuka kare turi kigenekezo rya 15 ukwezi kwa kane. Byumvikana koko turi ku munsi w'ijana na gatandatu. Dusigaje iminsi 260 kugira ngo umwaka w'ibihumbi 2024 ushobore kurangira nahawe nahanje, kugira ngo dushobore kuraba aho ngeze kugira ngo nituzosanga umwaka w'ibihumbi 2024 uheze atana kimwe twishikanye ko, uheze atana hamwe twigejeje.
Dubsanu wese yavuze ko inogenekerezo twifuriza isabukuru nziza. Umuntu wese yavuze ko inogenekerezo rya 15 ukwezi kwa kane isabukuru nziza. Mukunzi wa PJ Classic FM ndetse na cyane abakunzi b'ikiganiro vyuka kare. Wewe wavutse ko inogenekerezo rya 15 ukwezi kwa kane uwawe cyane. Uryoherwe uno musi ni wawe ariko kandi wibuke kwigerera ntusange wasesaguye. Hari abantu umenga isabukuru zisigaye umenga ni mariage. Rero mugerageze ni muhave musanga mwasesaguye mwibuke kwigerera kandi ikindi naco mwibuke ko muri ko murasaza imyaka iriko iragenda abariko barava mu célibataire murabe imyaka nibajane sivyo none nuko turarangije mwakoze cyane ababanye natwe reka twakire umuntu umwe wenyene aza dusezere hama tuzosubire ku munsi weje wakoze Juma Jux mu winga bw'ivyuma ndetse umuntu wese haba kuri Facebook haba kuri ku murongo wa FM mwakoze cyane kubana natwe naho ku munsi weje nkaho twatanguriye umuntu umwe yihuta atawuhari ndabona yaje. Allo? Oui. Yaminyabiraba. Ego Vian. Gushimire wabikoze neza cyane. Urakoze cyane Vianney. Urakoze cyane Vianney naho ku munsi wejo nkaho twatanguriye mwakoze cyane mwese mwabaye nanje none PJ Classic FM isamira kuri 97 n'ibice bitatu aho ukurikirana ikiganiro byuka kare kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa gatanu kuva igihe cy'isaha 12 kugeza igihe cy'isaha 2 zuzuye neza. Mwakoze cyane mwese mwabanye nanje hasta la vista naho ku munsi wejo mwakoze cyane mwese bye. Mada gotomera uyu mutobe nce ndakubaza ikibazo Ima gotomera gotomera waje umviriza rero mbwira ikintu wowe umaze kunywa kitambiye